urabona iyo umuntu avutse uwo ari we wese yumva ngo uwo mwana ngo ntapfe ngo umuvyeyi ngo nimumuhe ujya muvyeyi ubona bariko barahazijya ngaburo kugira aje siwe bakunda cyane bakunda ujya mwana ntapfe ntajyana umuvumo ngo kwisi ngo narahaburiye iki n'iki n'iki n'ubwa mbere si twebwe twicurira isuka mugu uyu munsi tuyigura ivuye he mu mahanga ayo mahanga ni ukuvuga suko nabo suko bayikuye muri Afrika ahubwo bo uriya muntu ayikora hariya hanze twamuhaye akazi twe twakiyatse twebwe akazi twihaye nako kurondera ya madovize tutari buronke twagahaye uriya muntu twifuza yuko muri Afrika sponsoriza cyane igihugu cyose gende kiri sponsoriza amafaranga ariko kugira ngo rutangure kwivuga neza cyane yuko urabona na CNN bakumurikiye muri Afrika bakwereka abana bari mu barabara bajyanye nibigera berekana niyo nzi nayo bakwereka abantu bagowe barushe bapfuye nayo bagize kugira ngo urishe ikintu si ngoma ngo ngende kurondera ikibanza mu isoko ndagishyira kuri iryo soko kuri internet bakakigura bakamahera uvuga je barampaye ikibanza ntaguze kuri iBrotech yo kudandariza ko ibidandazo byanje barampaye access yo kugura ikintu kuri iBrotech ntiriwe ndagira iki ndabyimuhira c'est très important quand même the best rero ni ico nuko ibi bikorwa nyine dukora ngaha turakeneye yuko ni muri nk'inyuma y'amezi 3 nta kintu kimwe cy'abantu bakidandaza kuri iBrotech ibi bizoba bidandariza ko byose bizova biva mu Burundi handitse ko made in Burundi ikitandaza made in Burundi kishani ko basi made in Kenya mugo kicheka exported wendi bigo mugabo tugume ya muri Africa one Africa one nation Gaddafi mama thank you so much anyway guys uno munsi nagendeye umujene yashoboye kwikorera ko yashoboye gutera imbere yashoboye kwigira umuntu adasanzwe Shadow ni kihe kintu cyotuma uno munsi ubwira uno munsi ibintu byo tuma umuntu atera imbere kugira atera imbere uno munsi umuntu yakora iki icyambere kugira umuntu tuvuge yuko yateye imbere kugira tuvuge yuko umuntu yateye imbere nuko ikintu cyaho yahora aronka kimugoye uyu munsi akironka byoroshye nahora kugira ni deplace mvuye ngaha ngenda hariya ndakoresha igihumbi icyo gihumbi nakibuze nashaka nyaruke muri ibi bintu mugabo ejo mu myaka ingahe icyo si igihumbi gusa mfise ahubwo ndafite ibihumbi 5 ndagukura ko nteba kwimvira yuko ngenda yiwe ego no kuvuga jewe uyu munsi harageze saa 6 kumugoroba sinzi yuko nza gufungura kubera iki nta mafaranga mfise nta yo kujya mfise apare kutagira amafaranga n'ivyo gufungura ntabyo mfise kujya ikintu runaka nzi yuko ari kuri bona cyangwa kuri Noel icyo kintu nzi ko ari umugani donc aho ntuburatera imbere mugabo igihe rero uzosanga ivyo bintu byoroshe yuko ubikora byoroshe yuko ubironka uzo warateye imbere ego umuntu yashobora kucatera imbere iyo bishika ku guti ivyo onya ni nk'ama point nk'abiri cyangwa 3 umuntu yakora kugira ngo ashike ahantu yabikora gute cyambere no kuraba ikintu kiriko kiratuma adatera imbere ashobora gusanga ari kara dépense amafaranga menshi par rapport yawe yategeza ku dépense ndiko ndakoresha ibihumbi 5 kandi ninjije ibihumbi 3 no kuvuga aho big city uzosanga wasubiye inyuma mugandi ko ndinjiza ibihumbi 10 ndiko ndakoresha ibihumbi 3 kuvuga ibihumbi 7 nabiziganije aho ndiko nditega ndabona mu bikorwa yuko ejo nzotera imbere ndi umunyeshure bahora bandihira minerval bahora bama impuzu runaka bahora bami na déplacement mugabo uyu munsi sero y'iki ndiko ndakora sero ya TikTok nkoresha iri kirampemba amafaranga kuri déplacer sinirwa ndasaba umuvyeyi yarakwiye kukabura ubwo bwenge kabona yuko atagisabwa ayo mafaranga ahubwo agafata yuko ya mafaranga kiyatanga akayabikira ikindi kintu kavuga nta mafaranga byari 500 iri guha uyu mwana ndabishyize muri kese ndabiguza kandi kantu ndabiguza inkoko ndabiguza iki kintu kubera na n'ubundi nari kubiha uyu mwana wanje mugino fupa yuko uza kuraba amababa nanje nahora ndabaha ibihumbi 5 mu kuja ku ishuri mugu uyu munsi nibo bavyiha mugu wo kubaza ati none bijya bihumbi 15 worobaha kundwe uyu munsi bikoresha iki ukacubura icyo bikoresha mugayo babigusaba wari kubitanga no kuvuga wategereza kudemontra ukerekana icyo zibihumbi
icyo byahora bikora nicyo uyu mwanya icyo biriko birakora aho rero umuntu aba yashobora kwitega ati umwanya n'umwanya ndabona iterambere. hari umuntu yigeze kuza aratunga ifi, izo fi ziza ziragwara aca arondera umuganga ngo aze muvurire, rero yazitungiye ahantu ajya batungira amafi. Umuganga arabwira ati wewe nusura ifi nizo ziragwara ntuzoze urazinzanira, uzoce uzihindurira ikibanza. Ikibanza nyamukuru ni ikibanza uno mutije two turavuga ni ikibanza cy'ivyiyumviro. Bene wacu uko umuntu yumvira niko ari, you are the product of your thought. Niki Shadow uno munsi kubwanje donc twayaze kandi wanekereye ibintu bidasanzwe aya majambo y'ubwenge yofasha abarundi kugira ngo abariko baragukurikirana ushaka kuza gukurikirana ashobore gutaha. Ijambo rya mbere navuga ni yuko kameme ririmo ikintu wo kwiyumvira ukasigarana message. Reka mubwire ikintu, niwaha amafaranga, ndavuze umuhungu cyangwa umugabo, niwaha amafaranga igitsina kobwa, umugore cyangwa umukobwa, ayo mafaranga akaba agiye kuyakoresha ikintu kimuha amafaranga, ayo mafaranga umuhaye azokubera umugisha mu kiringo kidakwiye imyaka 10, kandi n'uwo mugore azoba yateye imbere mu kiringo kidakwiye imyaka 10. Ariko niwaha amafaranga umugore cyangwa umukobwa mu bintu byo kwinezereza, ayo mafaranga ukayamuha, ayo mafaranga uzoyahomba inshuro 10 mu kiringo kidakwiye n'imyaka 10. Bivuze iki? Abagore badafise imigambi, abakobwa badafise imigambi yo kwiteza imbere ni mubimbe amafaranga. Abagore, abakobwa bafise imigambi n'ivyimviro byo kwiteza imbere ni mubahereze amafaranga. Karamutano kakare nawe n'umuntu arambwira intahe yiwe yagize mu buzima, yagize mu buzima ntayikomeye, yari umuntu arambwira ko yarakomeye, arambwira incuro yapakunye kwiyahura. Arambwira ati no munsi wifuza ko umuntu yagufasha ikubufasha. Arambwira ati jewe n'umuhungu wawe wumma amafaranga naya y'umutahe, nsanzwe ngende mu bimbi arangura utuntu nkashangira ati byonye nta n'ibihumbi 30 ndabikoresha. Hari gihe ndegera umuntu akama lift ko ariho mvuka acanza ko mbaye ndabijumbura abantu ndaro ahantu kandi ko ndabona biko biraza ati none nk'ibihumbi 200 urambwira ikintu gikomeye cyane, wabwira ati jewe nzoyaguha akarenze indwi zibiri. Uravuze rero ikintu kiciye numva kirankoze ko cyane gose. Hari ukuntu ofete kutamenya aho utanga amafaranga, kutamenya aho biba, kumwe umuntu wese gusabye uwo muha mugabo bose bafite intention itameze neza. Mugabo nyimbo haye amafaranga nkuko kiruko gati umuntu agira tera imbere nawe uzotuba bongeye gutera imbere. Muri Yesaya 55 azo nyine havuga ngo ni gukimugura amafaranga, ni gukimukoresha amafaranga ibidahaza. Cyumvikana ko nimba ikintu twategeza gushira mu mafaranga cyari ikintu cyategeza guhaza umubiri wacu cyangwa kigahaza umufuko wacu, no kuvuga cyari ikintu cyategeza kuduha inivalere, cyari ikintu cyategeza kugwira, twategeza gushyira ikintu kiza kuba multiplier. Donc mugapana kuza kumva ngo nakoresha amafaranga muri ibi nibi, umuntu akagutelefona ngo amafaranga hajya ni definition ndende kabisa. Cyari ikintu cyo kurekura mu kintu wateguye, naho coba surprise mu ukavuga niki kintu kameme cyari gikerewe. Mugapana mu kintu cyaje cyose. Kuko ndakunze kuraba ubu buzima hari ibintu bibiri bizimbutse, mugabo tubibuze bishobora gutuma ubuzima bwacu buhagarara. Icyambere hariho amazi. Urashobora kuzonwa izo nzoga, mugabo umuganga yaguha umuti akakubwira ati ubu rero muri periode kirazira kunwa inzoga. Mugabo nta gihe na kimwe azokubwira ngo kirazira kunwa amazi. Kiratse yuko mengo hariho
inzoka samutayi bakubwira ngo ntuze ngo kunwana ngo amazi menshi mugabo sino la majorite mugabo ntibazoshobora kubwira ngo hagarika ntuze ngo hagarika amazi ni ukuvuga amazi kandi ni nacyo kinyobwa ushobora no kuronka gratuite mu mwaka wose kuko hariho amabombo kandi njyewe nzoza ndagenda ndagiye kwanza ngire n'akamarshe nkore na siporo ngiye kuzana kakadumu nzoni indwi insido swite ariko ndavuga nk'i Burundi mumaze kubibona sino ndabizi hari ibindi bihugu amazi usanga ari ikintu cy'ikibazo donc ikindi kintu kizimbutse kiri gratuit ni sport sport ni ikintu gratuit ushobora kuvuga ni okay je uyu munsi nari kwideplasa ku 500 ni moto mugabo reka nigire n'amaguru mugabo rero nagenda kubwira ibi bintu bibiri bibuze izi ngwara zikomakomeye sivyo nivyo bintu zishimikira nivyo bintu abo bantu bababuze amazi na sport nivyo bizimbutse mugabo nivyo ubuzima bw'abantu burangira keshi buhera ari byo yego hariho mbere kutangiza kino kiganiro nibaza turiko turavuga amajambo y'ubwenge ni nakubajije kubera yuko hariho ngiye nk'ahantu par exemple bakorera nk'inzahabu bimba nk'inzahabu usanga bandikiye ivu usanga bandikiye ibyo rero ukuntu cyangwa inzahabu cyangwa ikota bakazishyira mu kintu cy'iki nimba babyita guseba nimba utabizi gisoba nivuga muvuga cyane n'uwo muntu akomeye uwo muntu ntakomeye mugabo rero bajya mwe muri abantu babiri muriko murabona ibintu bitandukanye hamwe nari karabona inzahabu hari umuntu muri karabona ivu mugo byose bizakuze ivanye n'ivyumviro ufise kuko ivyumviro ufise birakurema umuntu kanaka bikaguha n'igicapo cy'ibintu tangura kubona ikintu kiranyigishe cyane ati mu kubona inzahabu banza kubona ivu imvu no kuvuga nk'umuye amaso directement ndabonye ivu kuko uwo wese ari capable yo kubona rero naguciye uwo wese ari capable yo kubona inzahabu Ego bavuga ngo amafoto ndakomeye nabona n'amaso ati abonwa na esprit bo ikindi kintu naco burya ibintu biri physically bifite agaciro kari presque zero hari bavuga ati n'abaho ati ni kinyoma ni kinyoma kuko uzobone n'umuntu mu kumwanka bakamuziza nk'ubutunzi bwiwe bafatira ku butunzi afise ibintu bigaragara muga nta biragoye yuko uzokumva ngo nakabamishe ngo kubera ngo ubwenge bwiwe kweri ngo afise oya donc biragoye urabona uzorabe no mu bana umwe yemvesishije muri football yiwe yemvesishije mu bugenegene bwiwe arabi donc iyo tarara yifise iyo hageze yuko batorana biragora yuko baza kubimuziza kandi yabirose kubera donc ikintu kitaboneka kiri muri we cyo gutuma je gutuma kubganje nukuri wavuze ikintu cyo kutagira ubumenyi twavuze ikintu bijanye n'ivyumviro kandi tugeragaje kuraba iyo kuratwara abantu biragoye ko ivyo bintu bishika ko utahinduye ivyumviro biragoye akarorero k'ivyumviro igituma kugira ivyumviro bishasha igituma kuja muri metavision igituma kuja muri talk business my life igituma gukurikirana donc nawe ugeragaje kuraba no munsi uri icyatumye utera imbere nuko ibyo byose byo kwiyumvira kudaha amahera abana bari baramaze kubanza kubimenya yuko tukiza kugira ivyumviro bishasha konti n'ivyumviro office nimba wahe sesagura kwanza kabihera ngibyo bana n'ivyumviro utangura kubona ati sesagura cyane kuri ico kintu cyo guhindura ivyumviro ngira mpede voir umugore wese reka dukurikirana gishiye muri comment turi 2015 wakora iki uko psychology yawe yari iri 2015 nyuma y'imyaka 10 sivyo uyu munsi meze gute ivyo waruzi yuko aho waruzi yuko uri nihuri aho waruzi ivyo waruzi yuko bizoguteza imbere nizo biriko yaguteza imbere ufata imyaka 10 gusa aruca ubona uburemere bwo gucenginga mind utangura kubona ibindi bintu mu bundi bushasha ego abo mwiganye ivyo wabona yuko bizobateza imbere bari ku ishure nivyo biriko birabateza imbere bona rero important yo kwiga ikintu cyacu cyose mu buye cige ikuremo ubumenyi yazira kuraba football ngo uyibone nka football ngo yace no raba tactique yakinishije ujya mukinyi raba tactique ujya mutoza yakoresheje nawe kwereka tactique wari ukwiye gukoresha muri ubu buzima urakindi cyiza cyo guhindura ivyumviro nifashije nabira wayifashishije
mu baroma 10 havuga ngo ndashaka gose Paulo reka arabwira abantu ngo ndashaka gose ko muhinduka windura ibyumbe umenye ko nakiri umuntu mushasha byumvikana yuko nawe wakwakira umuntu mukiri wa kera ibizoza guproduce result numva nawe uza muri business nawe uza muri talk business wifa kutangura kubona ibindi bintu mu bundi buryo bushasha kuko kubona ibintu bishasha biguha n'ibyizigiro utangura no kugira kwizera muri wewe wow nagerageje gukubita kudeye muri nk'umwuga wa trading sanga umuntu akabwira ngo Jeffrey ngo trading yarananiye mugabo wakubita ijisho ugasanga trading iri vast hariho scalping hariho day trading hariho swing trading hariho na holding ugasanga yananiwe na scalping mugabo kaza wumva ariko aravuga en general ngo jewe ngo trading yarananiye sivyo ugasanga yananiwe na swing trading mugabo acavuga ngo trading en general yarananiye mezame ubu buzima buduha amafazi atandukanye hariho fazi yo kwiga fazi yo kunanirwa na fazi yo kuva muri ubwo bunanirwe tukaja muri fazi yo kugira success raba rero fazi uriko kwanza banza ugire etude ya fazi uriko hari igitabo bita igitutu cy'ubuzima nanditse turatanga ama etape 9 inkoko icyako kugira ishobore kubona umuswi ushobore kuboneka ntibyiyumviye uko nyene ntibyiyumviye ubwo nyene ngo birabaye abataragisoma baze basome ku murongo wa 45 itutu cy'ubuzima igice cya mbere ku murongo wa 45 mwumve intambwe 9 inkoko ikora ivyo iheba ivyo yirengagiza kugira umunsi ushobora kuboneka irashobora no gutakaza amagi yose ijo igasubira mugabo ikavuga ntacyo ndafite cyizere yuko ejo ninata kandi ushobora kugira iki kubona ibyo ego hariho umu entrepreneur hariho mu businessman mu entrepreneur d'une façon innovative businessman par exemple umuntu araranguye bijya bintu ama pasteke ego mu businessman ararangura akacagenda kuri kote akadandaza mu entrepreneur arayafata jama business ajya manuze akacyasakura akayibura mu umutobe for example voilà okay mugabo entrepreneur barahura n'intuzenya n'intambamyi zitandukanye donc they start something nkuko wanya no munsi mego muri komura byigisha muri metavision abo bantu no munsi iki cyane entrepreneur uko kubganje muri iyo sector mbona ari bakomerewe kuruta aba businessman because entrepreneur birasabye byiyumvire cyose kuravuga eske muri metavision nta kuntu peut-être cyane kirimo mwiyumvira kwa aba entrepreneur cyane kuko bizafata umwanya wo kwiyumvira no kubona ibindi bintu mu bundi buryo bo ni icyambere nuko ni byiza yuko banza gutahura entrepreneur cyaricyo harimo majambo abiri hariho entre kwinjira hariho na plan iyo rero winjiye muri uwo mwuga bisaba kwiga misi yose kandi bisaba kwinjira misi yose no kuvuga kwinjira mu bintu byari byose mugabo winjiye kugira iki kwiga donc niyo mpamvu umu entrepreneur yategeza kuba n'umuntu ari innova kuko yategeza yes kuko bivuka kubera iki aguma yinjira yiga ariko kuvuga kana yuko uko ugira ubumenye bwishi niko ubona katacyutse utubona iyindi etape utari bwagere wahora wiyita yuko uri gangi ushoboye mugabo umaze kwinjira ukiga usanze ikindi kintu cyuvuga noneho karabaye kuko uyu munsi hariho umuntu usanga ari karakora umuziki mugo wundi kukubwira ni jewe avec intelligence artificielle wewe fata imodoka canke imoto jewe uza kugaruka na clip nayihejeje uwo muntu kubera urwo rugero tararugirako ntaramenye ko uwo wundi urwo rugero yarugezeko mugo wundi urwo rugero yarugezeko kubera yarinjiye kandi yarize ego mu Kirundi hari ikintu bakunze iyo ushengeye ndipfa yuko ugira icyo ushengeranye kandi no gushenguruka hariho icyo utegeza kugenda ushengurukanye donc ngiye njanye igisharara cyo kwiga kandi mvuyeyo mvanyeyo ubumenyi kandi bwa bumenyi nibyo bituma urahindura n'ibyumviro udafite bwa bumenyi ego yes family ubuzima bw'umuntu buri proportionnel buri parallel n'ibyumviro afise n'ukuntu yashoboye guhinduka. That's why nagire no bakorera sanzo ryo kwa muri Metavision. It's a great opportunity for me guys. Amajambo y'ubwenge twayaze ibiganiro byose mushobore kuza murabikurikirana ba following kuri YouTube business yes
kuri YouTube basanga bakoresha Talk Business no kuri basanga bakora n'ibiganiro buri munsi ku munsi wa gatandatu sizeri zo kumugoroba bashobora no kubagendera ukabasanga mu Kamenge impande ya Limited uca winjira indani mu rupango kugira ngo ushobore kwiga ushobore guhindura ivyumbe twavuze yuko uzonga umuntu buri vraiment proportional buri parallel ni byiza yuko kwigira ku muntu yabibaye self made man ni byiza kwiga ku muntu atanga icyo afise mu buzima umuntu afise wishikanye nawe ashobora gushikana tugatera imbere twese. Thank you so much. Wakoze cyane rwose ndabashimire cyane mugire Ibrotech kandi igere ahigeze abarundi bose bayisanganire kandi bayihurumbire. Asante sana. Wakoze cyane.